Yesu ashimwe. Ayo majambo tuyibagire mu buzima bwacu. Amen. Tuyasezerere. Ndapfuye, ndagowe, karabaye, sinzi ayandi nkayuzi. Ayo tuyasezerere. Amen. Dutangure kuzatuvuga duti nubwo bimeze uko ntacyo mba, ntacyo nzoba, ndi mu maboko y'Imana, iranzi, irangwanirira, iraza kunyicarikana n'abahambaye. Aba ari amajambo dukoresha. Niwemere ngo umuntu yicaye impande yawe akubwire ngo ndapfuye, aba ariko arakwinjizamo kandi ibyo bintu. Tumbwiye ati apana ibintu nk'ibyo kuzura bivugira iwanjye. Reka uzura avuga ati ndakize. Amen. Tumaze iminsi twaratanguye umwaka wa 2016. 2016 ni umwaka wo kubona ubwiza bw'Imana. Kandi mu ndwi zingahe tumaze, ndizera neza ko umaze kubona ubwiza bw'Imana. Amen. Twarakiriye intahe zitandukanye harimo n'izi mwabonye uno munsi zigaragaza ko hari ubwiza bw'Imana buriko bugaragara mu bana b'Imana. Amen. Bivana n'ingene uzi kwakira ijambo. Ubu rero muri ubu bwiza bw'Imana twavuze duti tuzokwinjira cyane mu bijyanye no kwizera. Muri uko kwizera twige n'abahizi mu kwizera n'uburyo butandukanye bwo kwizera. Amen. Twarize umuntu yitwa Adamu, aho twize ku ijambo ryanditse mu Itanguriro igice cya 2 ku murongo w'indwi rivuga riti Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Twarize ko Imana yabanje kuvyiyumvira neza imbere yo kurema umuntu, kandi dusanga ko bwari ubugombe bw'Imana kugira ngo ireme umuntu, kandi dusanga ko yamuremye mu ishusho yayo kandi mutandukanya n'ibindi biremwa. Iyo ni incamake. Twasanze kandi mu byo yamuhaye kurema nk'Imana, imuha ubwenge no kumenya, yamuhaye kandi ububasha bwo guhitamwo, imuha kandi n'ububasha bwo gukunda no gukundana, kandi imuha no kuganza. Uwo yari Adamu. Uyu mwaka ntago twige amaprincipe n'ibintu ngendegwako kugira tubone ubwo bwiza bw'Imana, tubwinjiremo neza kandi neza cyane. Imana imaze kurema Adamu, hari umuntu yabaye wa kabiri gushika mu isi ninde? Muraja kumbaza ati hari ukwizera kwa Eva nako? Kuko twarize ukwizera kwa Adamu abantu bamuvuga ko ibibi gusa. Ongo kweli. Nta cyiza na kimwe bamuvuga ko. Mugabo jeudi twasanze Adamu hari cyiza kimwe yakoze, yaranavugishijwe ngo aka nakara ko mu mara yanje, iri ni igufa ryo mu magufa yanje. Aho hari jeudi. Amen. Uno munsi turaza kwiga ukwizera kwa Eva. Nimba wandika titre ati ukwizera kwa Eva. Nuza gufata karne yawe agasangamo iryo jambo ukwizera kwa Eva, biramutangaza. Ati Eva yarigeze agira ukwizera. Yaragize ukwizera. Hagira udufatira Bibiliya uzi gusoma asome Itanguriro 3 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku 22. Ukwizera kwa Eva. Eva niwe nyina w'abantu bose, niwe nyirakuruza wa bose. Turasoma mu izina rya Yesu, ijambo ry'umutwe riravuga ngo ukwicaha cyaje mu isi. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishyamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega ni iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati vyama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubijya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubijyeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko
umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku byo camye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe arajya. Amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda menya, badandikanya ibibabi by'imisukoni bironkeramo uducocegwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku kagoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza aturi hehe. Aramwishura tunumvise ijwi ryawe mu itongo, ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye kuri ca giti nakubujije kuryako? Uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye kuvya ca giti ndarya. Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati ico wakoze ico ni giki? Uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndabirya. Uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati kukoze ivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mw'ishamba, uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza gose umubabaro wawe ufise inda, uzokwama uvyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota nawe azokuganza. Abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije, nintuzu kijyeko, uzaniye ivu umuvumo, uzokwamurya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose yo kubaho kwawe. Rizohora rikumerera imikere n'ibitovu, ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro. Kwirigwa urabira akuya niko kuzoguhesha ibyo kurya, uzurinda usubira mu ivu kuko ari ryo wakuwemwo. Uri umukungugu kandi umukungugu niwe uzosubiramwo. Uwo muntu yita umugore wiwe Eva kuko ari we nyina w'abari n'ubugingo bose. Uhoraho Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato arabambika. Yesu adufashe cyane. Bwana Yesu asifiwe. N'ukwizera kwa Eva tugomba tuvuga. Eva aho yavuye sahandi yavuye mu rubavu rwa Adamu, ariko uku kwizera kwa Eva kwitwa ngo Eva yizeye ko Imana yamubeshe. Uko nuko kwizera kwa Eva. Uko kwizera ngomba ko ugufuta mu buzima bwawe. Kwizera ko Imana ikubeshe bizana ingaruka mbi nyinshi mu buzima, kandi izo ngaruka mbi mu buzima ndazifatira mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ingaruka mbi ziza ku mubiri wawe. Igihe Imana yarema umuntu yari ifise proje idasanzwe kandi n'umugambi udasanzwe, kandi irabwira Adamu na Eva amategeko ngenderwako y'ubuzima mu gihugu ca Edeni. Amen. Imaze kubabwira yari tegerezwa kubikurikiza nk'uko yabivuze, ariko Eva agira ukwizera kuko Imana yamubeshe bivanye n'ingene
inzoka yamubwiye. Urazi ko twize ko kwizera kuza kuzananye no kumva. Ntushobora kwizera utumvishije, kandi wizera wumvise bivuye mu kanwa k'Imana cyangwa mu majambo y'Imana. Amen. Eva rero Satani aramubesha aciye mu inzoka. Eva arabyemera. Amaze kuvyemera, yemera guhemukira Imana, agira ukwizera kuko Imana yamubeshe. Kuko iyo atizera ko Imana yamubeshe, yari kubwira ya nzoka ati ahubwo ni umbeshe. Ongo kweli. Eva acha yizera ko Imana yamubeshe. Bwana sande sana. Kwizera ko Imana ikubeshe bikuzanira ingaruka mbi ku buzima bwawe busanzwe, ikazana kandi n'ingaruka mbi ku buzima bwawe bw'impemo. Ku buzima busanzwe ingaruka ziza ni ingaruka zishika kuri ingaruka 10. Reka twige ingaruka mbi zashitse kuri Eva bivanye n'ingene gizu kwizera ko Imana yamubeshe. Ingaruka ya mbere, ukwizera kwa Eva kwazanye icyaha mwisi. Aza kuvuga imirongo mugabo ntiturinda kwisoma kugira ngo dukoreshe imyanya neza, uraza kwandika nugera muhira urasoma. Kwazanye icyaha mwisi ubisoma mu Baroma 5 igice cya 5 ku murongo wa 12. Iyo ataba Eva ukwizera kwiwe kubi, nta cyaha kiba kihari mwisi. Buriya barakwivye kubera Eva ukwizera yagukoresheje nabi. Buriya wa undi yagusambanya yabikoze bivuye kuri Eva. Buriya wa undi yakwiciye na wa undi ariko atanga amasumu, buriya bikora bivanye na Eva kubera yagize ukwizera ko Imana yamubeshe. Icya kabiri, kwazanye urupfu isi. Ingene Imana yari yateguye umwana w'umuntu, yari yateguye kubana n'umwana w'umuntu ibihe byose. Bwana siwe sana. Kandi nta gupfa kobayeho, tworavye bigakomera, ahubwo ikibazo wo kwiyumvira ati none abantu bokwiyehe. Umutamu umwe niwe bamubajije hari muri 2014, niwe muntu wa mbere afite imyaka myinshi ku isi, afite imyaka 179. Aba mu Buhinde. Abuzukuru biwe baramaze gupfa bose n'ubusaza. Abuzukuru bose bamaze gupfa bishwe n'ubusaza. Yavuze ngo je nibaza ko urupfu rwanyibagiye, ngo kandi ndamaze kwihebura ko rutakwije. Bwana tsadesa. Eva rero niwe yazanye iki kintu cya kabiri cy'urupfu mwizi. Icya gatatu, ukwizera kwa Eva kwarononye ordre y'Imana cyangwa urutonde Imana yari yapanze. Nukuvuga ko mu buzima bwawe ugize ukwizera kw'Imana yakubeshe, bironona urutonde n'amasezerano y'ivyo Imana yagusezeraniye, ukaca usanga ntibikibaye nk'uko wari wizigiye ko vyoba, kuko kwizera wagucuri usigaye wizera ko Imana yakubeshe. Bwana sade sana. Icya kane, ukwizera kwa Eva kwakwegeye ivyaremwe vyose. Ivyaremwe vyose vyavuye bigira ingorane. Isi yagira ingorane. Ugiye usoma iyo mirongo usanga isi yagira ingorane, n'ivyaremwe vyose n'ibikoko vyose vyavuye bigira ingorane ku bwa Eva. Bwira mugenzi ati ntuze wigere wizera nka Eva. Bwana sede sana. Buri Imana igomba ko abantu bayizera. Umaze kugira kwizera ko yakubeshe, mu gishingo cyo kwizera ko yakubwiye ukuri kandi ko bigiye kuba, ubu byonze byose. Icya gatanu, kwazanye amarushwa mu isi.
twisoma mu itanguriro 3 guhera kuri 16. Mu itanguriro 3 16 kugeza 19. Amarusho yose ubona ngaha kuri iyi si ngo uzojya ugize gutya kayasho n'amasengesho acahinduka kuko uvuga ati ntibafate narengeje amasaha. Ubonye urengeje amasaha ukabona ntibagufasha ati oh asante Yesu. Ibintu byose byo gusonza, byo kugwana umugore n'umugabo, ibyo byose byazanywe na Eva. Hari abantu bobona Eva muri uno mwanya bomerera nabi. Icya gatandatu, ukwizera kwa Eva kwazanye ingwara mwisi. Buriya nta ngwara zari kuzamo, ibintu byita ingwara n'icyo kintu n'icyo habayeho, mugabo byazanywe na Eva. Bwana sende sana. Ikindwi, Eva yazanye umuruho mwisi ngo uzojya ari ukurusha, uzovyara abadamu ngo kuvyara ngo birabababaza buriya. Je navyo Bwana sende sana. Kandi umenye abagore bakubise nyinshi bivanye na Eva. Turaza gusoma ibihano bahawe Eva na Adamu, murabu wahawe byinshi. Kubera ukwizera kwa Eva buri 8 byazanye inzankano mu bantu. Akarorero ni Kaini na Abeli. Uhereye kuri Kaini na Abeli hatanguye urwango ku muryango wa mbere, kuri famiye ya mbere, aho umwe yanga mugenzi we akanamwica bivuye ku cyaha cyakozwe na Eva. Kandi icyo cyaha yakoze sikindi nukugira ukwizera kuko Imana yamubesha. Bwana usende sana. Kwizera kwa Eva kwakwegeye ibihano abagabo. Mbwira umugabo ari ngaho muri hafi ati byarabakwegeye. Reka abadamu bacavuga ati mugabo si jewe Eva ntundabera ibi. Reka dusome kuri 3 ku murongo wa 17. Anguriro 3 ku murongo wa 17 havuga hati, aho rero nigiye Imana iri kurabwira rero Adamu, abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe. Iryo niryo kosa Imana yamuhaniye Adamu. Abagabo rero kumvira abadamu samahani mubakunde ariko kubumvira ni danger. Samahani imuntera amabuye reka ndabe hasi. Abarira Adamu na mufise Bibiliya mu bisome. Abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe, si wundi wawe, ukajya ku giti nari nakubujije ntuze ukijyeko, uzaniye ivu umuvumo. Urumva ni ivu ryavuye rigira umuvumo. Ivu ari umugisha, mugabo ryavuye rironka umuvumo. Uzokwama ujya ibirivamo ubiruhiye. Ugomba kujya igiterwa ni danger. Uraruha, ureka kuja kurima ugakora taxi moto. Ureka kuja kurima ukazindukira ku kazi na computer umutwe ugashuka. Mugabo wataha ujya ibivuye hariya mwimba. Naho wikawushuka jinyama imisi yose ntibura gushiramo n'akagari cyangwa umuceri. Ivu. Uzokwamuja ibirivamwo ubiruhiye imisi yose yo kubaho kwawe. Eva wakoze ibiki? Eva waradukwegeye. We Adamu kubera iki wumviye umudamu wawe? Iyo umukunda gusa mbwa byo kumumvira bishire pembeni. Ndiko ndamubwira Adamu nimba nyuma. Kuri 18 ku 18 rizohora rikumerera imikere n'amari mikere n'ibitovu. Murumva namahwa acumitana, namahwa gucumita. Urukuraza kurondera kanoti uhura n'ingorane veni senkani ku munsi umwe. Wongo kweli byose byazanywe na Eva. Rizohora rikumerera imikere n'ibitovu, ariko uzotungwa n'ibirivamo byo mu ndimiro. Nubwo bimeze uko kugira ngo ubeho ni hajya nyene muri hahandi hawavumwe, hahandi ukwegeye byavu akwegeye rimwe imitovu ni ibitovu niyo mike ni aho nyene aho
19 kwirirwa urabira kuya niko kuzoguhesha ivyo kujya uzorinde usubira mu ivu. Kwa utafanya hivi uzorinda upfa urondera bimeze. Sizi ko murabona n'ibipatro ko bibandanya birondera amahera by'ibibosi mida igera hariya mbwa mukurondera kanoti nuko examen akabano bahaye cyangwa ka preuve mugiriye abantu nuko kagoye namwe ko bagora wofasha nka 10,000 ukayaterera aho ubona ari ibintu by'ibipapa bikomeye akomeye by'imiti uraba ingene bigwanirira ajya 10,000 nuko nawe utari buyahebe. Ni problem, ni ngorane umaze kugira ukwizera kwa Eva wizera ko Imana yakubesha. Imana murabipfa. Kandi igihano iguha n'umwana n'umwuzukuru n'umuzukuruza araronka kuri icyo gihano. Natwe iryo tunda twaraririye none ko bidukurikirana. Bwana saidie sana. Reka turabe umudamu nawe kuri 10 iki 9 kwari gukwegeye ibihano abagabo 10 kwakwegeye ibihano abagore sumuvumo mumbabarire mugabo ni ibihano. Kuri 3:16 murafise Bibiliya ndibaza muko munasoma Itanguriro 3:16 kandi abarira uwo mugore muce mumugira uwahanye byinshi ati nzorwiza rwose umubabaro wawe ufise inda ni azogwiza kuko batashaka rwose nukuvuga mu by'Imana yari yapanze tamudamu yorinze kubabara afise inda mugabo ubu je nayo ndatwara nta niyo nzotwara turabona ukazobona yo ufise inzu ifise idongo canke ritope we muba mukurya umuceri undi nawe yirira ivumbi hari ibintu bajya ntashobora kuvugira ngaha baba ariko bavuga ngo amakara ni bito hageze umunsi wo kuvyara rero ni danger. Uri umuntu ufise impuhwe ntiwegere kuri maternity nzi ngo ntuzi gutata urashwana n'abaganga muramutebye murabona ingene agira abapane mu minwe mume transfer basinda mujane ku bindi bitaro. Abagabo subu abagabo bafise impuhwe z'abadamu babo subu kuko ubona nyene ari mu gupfa bongo kwe ukacugira ubwoba ati basi ni mume transfer basi aha muri bitaro kumbure n'inzankano kumbure mu moyiki mumume basi ndamujana handi bacha mubyaza ubwo nyene akibira aramara isomene yose amara ukwezi kose ni problem. Eva bo mubona abadamu bo bomerera nabi bo mucamba bo mutuka bo mwitukira bo cyakuri birato bakava bamukubita no mu maso ngo ati nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda uzokwama uvyara abana ubabara. Arabahinga mugabo bagerageza kura uwo mubabaro wo kuvyara akaja muri cesarienne aragutelefona ati bo ejo nzoja kuvyara sishaka ibintu by'ibise n'ibiki bazonkuramo umwana gusa ariko naho bamukura baragupasura nuze anesthesie hezura babara Imana ivuze bibe kujya nyene yabivuze bongo kweli. Rero gufungura kugira ngo uzofungure bakubwira ngo makutoye gas ndetse kubivuga ko bivuga problem ni danger. Uyu Eva ugukwizera kwa Eva nukuri ukurandure mu buzima bwawe kuvuga ati ndizeye ko Imana yambeshe ukayita umubeshi
kandi Imana ishoboye byose uretse kubesha gusa nicyo cyayinaniye. Kuba icyo rero irakigwanirira cyane, uyise umubeshi murabipfa. Kandi ni mubipfa wowe nyene n'umugabo wawe n'abana n'abuzu kubera wayise umubeshi. Ntuze wigera wizera ko Imana yakubesha, uze wizere kuvyo Imana yavuze ko ari byo kwanza. Uzokwa muvyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota. Icyo sinza kugisigura samahana ko ndabona abana nga muzokimbaza undi munsi turi muri yandwi ya premid cyo ndagisimbye nawe azokuganza. Hari gihe mubabara umugabo akuganza, abagabo bazi kuganza ndugyango bakanababonera mbere wanashaka akagera uraza ari kuganza no kurenganya. Hari gihe kuganza kubera afise ubwo butwari bwo kuganza akatashira ko akanagutegeka akanakurenganya. Bazubona umupapa ari imbere maboko mu mfuko, umudamu afise akana ku mugongo, ishakoshi ariko arahekeza umugabo, ishakoshi y'umugabo ngaha n'uruvarisi mu mutwe, aho umugabo aduze ruguru, aho umugabo imbere ngo gutevye gutevye aruka wowe manaka kandi we wahembwa umushahara akagwira ngo tutegeza kugira konti imwe, ikone imwe, wewe urahembwa nawe agahembwa, ngaka bari azara gusemurira ko kubaho. Urumva ngene amavuta ngo rindira uzobwireje kweri kubimbye amasaha ngo manjame uzobimbwireje. None gamutama none reka je nanje ndayakorera none ati niwasubira ndakuba. Hari nabo bakubita amakofi nibibaho, hari nabo bavuna amaguru amaboko kila kitu. Mugabo mudamu rinza agira inguvu zo gukubita umugabo aramwikura. Amukubitiza abagore bose bakubiswe. Mugabo umwe yari mugufi cyane, mugabo ngo barabacavuga ngo ndi mugufi nkaba mukwanje, ngo yari mugufi gute ngo kari gakaze abantu bagufi buriya barakara. Ngukubita umugore yari samaza akumeza, agaze kumeza niho baca bare hano kuri akaca musimbira. Sasa undi munsi ko umugore yabonye kare, umugore acaramwitanga aca mushira ngaha, sinzi ko bahita mukatabesha canke umugabo aravuga ati je ndapfuye kandi nkakomita ndiko ndakubitwa n'umugore ntawuza kuntabara. Yaciye atangura ko bindura ati nimutubanguranye ngira n'icyo umugore wanje, niko ndakubita umugore ngira ndamwice nimutubanguranye. Aba banyi baca baza biruka basanga Eva warazana ingorane. Eva umuntu azohirahira agahizina ry'umwana ati Eva, nubwo ari byiza ngo risigura ngo wabyaye abari n'ubugingo bose, ni byiza vraiment mugabo abadamu bari mu bibazo. Uravye inyuma yaho gatonya, uretse muri ibi bihe byitwa by'amajyambere aho umudamu ashobora kwicarana n'umugabo, murazi ko umudamu atashobora kwicarana n'umuntu w'umugabo. No mu Bisirayeli ntabwo bigeze baharura abadamu. Uzi ko na Nuzenya na Aburahamu nako Yakobo yabyaye abana 12, bavuga 12, mugabo harimo n'abadamu barura abahungu gusa 12, mugabo yabyaye abana barenza 12. Uzi ko bavuga ngo Yesu yagaburiye abantu 5,000 udaharuyemo abadamu, baharura umwe 2 hajya rero 3. Ziko ndaharura ingene baharura kuri linya aba ni 2 bajya bose n'abadamu, hajya kurya murongo kurikira umugabo n'umwe 1 2 3 hariya 4 5 6 bakacisimba
n'akarengane. Bwana sadesa. Kandi abo nta n'umunsi n'umwe Yesu yabakosoye ngo ivyo mwagize ngo sivyo. Ari byo murasoma. Na Yesu yarabona ko Eva niwe yabikoze nako. Ukwizera kwa Eva kwarakweze ibintu bibi cyane mu buzima bw'isi yose. Icya kabiri rero, ingene byazanye ingaruka mbi mu buryo bw'impwemu ni ibintu bine. Byazanye urupfu rwo mu mpwemu. Ukwizera kwa Eva kwazanye urupfu rwo mu mpwemu. Icya kabiri, kwarononye imigenderanire yari hagati y'umwana w'umuntu n'Imana. Uziko kagoroba Imana yahora iza kuganiriza Adamu, none ubiracaza nk'ubu wibona ngaho iwawe mu kigobe cyangwa kumutanga cyangwa aho munyakabiga, uzibona Imana saa 12 kirufungurwa zibona Imana irasha Jackson ibiti barusi ibyo nyuno munsi atubwiye ati ibintu birahari, kumva nta yasho yo kuja kubirondera, ibintu byose byari kuba bimeze neza. Icya gatatu, kwazanye gucirwa urubanza. Abaroma 5 ku murongo wa 18. Nta rubanza twari dufise iyo tudakora icyaha. Iyo umwana w'umuntu adakora icyaha, Adamu ngo yumvire umugore yakoze inabi ikomeye cyane yo kugira ukwizera ko Imana yamubeshe. Icya kane cyo cyanyuma, kwizera kwa Eva kwazanye uburake bw'Imana ku mwana w'umuntu. Yohana 3:36. Bwana sede sana. Ni kenshi wagize kwizera kwa Eva, Bwana kubivugira mu bantu, ariko igihe cyose wabonye ibyawe bitevye wavuze ngo Imana yambeshe, kandi iryo jambo warishize mu kanwa kawe ni wihana. Erega Eva na Adamu ni bihanye. Imana imubwiye ati Adamu wakoze ngo si wa mugore wamwe. Atangiye kwagiriza Imana ko ivyo yamuhaye ari byo byazanye ingaruka mbi. Bwana sadesa. Igihe cyose wisi Imana umubeshi ubisabe kw'imbabazi, Imana yaravuganye nawe iciye majambo yayo, iciye majambo y'abakozi b'Imana, ariko wayise umubeshi. Singomba kuvuga iby'ubuhanuzi, rero urazi ubuhanuzi harimo abafariseri benshi. Si ibyo ndiko ndavuga, iby'ubuhanuzi byo n'ibindi biri ku rundi rwego. Ariko iby'Imana yavuze biri ngaho mu majambo y'Imana. Igihe Imana yakubwiye ati ntutinye ndi kumwe nawe, uzi ko ijambo ryanditse rivuga ngo ntutinye, muri Bibiliya ryanditse inshuro 365 bisigura iminsi y'umwaka wose. Ni kuvuga mu mwaka wose Imana ikubwira ati ntutinye. Igihe cyose yakubwiye ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa zogukiza nawe uzomesha icyubahiro, wavuze ngo urambeshe. Igihe cyose yavuze ngo amarusho y'umugororotsi ni menshi, ariko orakiza yose atani nimwe rivuyemo yose, wavuze ati yose oya urambeshe. Ngira nsengera umuntu avuga ati nukuri je harageze igihe numva kumanga Imana irabeshe, cangira ukwizera kuko Imana imbeshe. Igihe byari bimeze uko, nari ngwaje umwana ndabona umenga arapfuye, ndasoma ijambo rimbwira ngo ntacaba, ariko ndavuga ngo urambeshe. Bwana sadesa. Waragize ugukekeranya, wayise umubeshi, kandi ugiye cyose uyise umubeshi birafise ingaruka mbi mu buzima bwawe bw'umubiri busanzwe no mu buzima bwawe bw'impwemu. Ngira ndagusengere kugira ngo Imana ikugire neza. Nimba hari ibihano uri kurabamo bivanye nuko kwizera kwa Eva
ubivemo.